yankunze nabibereye naruwa gupfa niwe ya mujeni mana ubudashima ni Yesu zina riyose niwe nirata ni Yesu zina riyose niwe nirata. Jewe naje nabitanguye ntabizi kubera urumva ko nabitanguye nkiri umwana ugabo après maze gukura narasenze kugira Imana kuko ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukora ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Natanguye kuririmba nkiri umwana muto cane mbasha nari mfise nk'imyaka nk'itanu muri Sunday school kubera nakuriye muri eglise nabivuze nakuze nja muri Sunday school naririmba muri chorale yitwa SIONY y'abana. Hari gihe nk'ubu bakuru bawe bahari baca baguma bagutumagiza genda ukora ibirazi ko ari uri umwana urumva ibintu byose babona utarakura mu bisanzwe mugabo wewe uba wiyumva ko wakuze wabaye inkumi mugabo bo baguma babona ukiri umwana ntubona kukuze yego hama bitesa gute nawe bitesa kubera ko baraguhakeya barakwitaho abavyeyi abo muvukana umva bagufata nk'akabebe gato Hello ladies and gentlemen, hope komeze neza aho muherereye hose kubuzi abari ku mashure Gamba kasi ntiyatanguye sinzi abari ku mashure abari kubuzi abari kubuzi bwa misi yose canke mu biro abikorera utwabo mwese turabaramukije nizere ko muguwe neza c'est Annie on the mic tubasaba kugira s'abonner ku batarabikora gira naka like na share usangize mugenzawe nawaryohewe kuza kwa waryohewe today rero vuga ngo birashushe twatumiye umwigeme mwiza sivupi afise impano muraza kumwumva antuka muraza kumbwira muri commentaire ngene namuza kumwumva ni mwiza asa neza umwigeme wa Kristo ego vraiment bon numukobwa yaririmbye indirimbo ndayibagiye nzovuga voilà indirimbo nziza iryoshe cyane nzovuga ariko tutegurira n'indi ndirimbo iryoshe izoza asha antuka irimo ubushobozi yise indirimbo yanje donc ni indirimbo yiwe ayita indirimbo yiwe nyene nuko murumva ko birashushe biraryoshe cyane kandi muzo musupporting s'il vous plaît muzo musupporting ku ma like yanyu ku ma share nyene musangize bagenzi banyu tushigikirane quand même tubonye umukobwa ari talented muri imisi yacu ariko arakora cyane ibintu bishimishije antuka nibaza ko muzo bikora muri rwa rukundo nyene reka tumwakire atwibwire se bavuga ibintu byose ndabimari karibu murakoze cyane ndabashimiye ndabaramukije mwese kandi nitwa SIONY MURINZI nkuko wari wabivuze mbegane it's okay Okay. Nitwa SIONY MURINZI niryo zina ryanje abavyeyi banyise. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo mpimbazamana. Nkorera mu ishengero ryitwa GGC canke God's Glory Church mu majambo yose. Nahejeje. Presentation hejeje. SIONY asanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Ndi umunyeshure niga kuri université y'Igitega. Ukaba bashimye kuba hamwe natwe none nabwiye ko bishushe none SIONY aje ko manda gushuhe none kuganiriza cyane est-ce usa neza kandi merci uraberewe vraiment nawe hari umuntu yabikubwiye ko bereye nta bantu twari twabonanye inje ngaho benshi ubwo raza kunshorera sawa SIONY muza busanzwe ninde apart kuririmba SIONY mu buzima busanzwe ni umwana w'Imana w'umunyeshure na bivuze ko niga kuri UPG ni Université Polytechnique de Gitega mwakanga niga mu mwaka wa mbere ariko urahetse no kuvuga ngo ngiye mu wa kabiri nibaza ko bikwiye
uri imfura iwanyu Sioni? oya ndi umuhererezi Cha umwana tugiye wa gukundana cyane. Uri umuhererezi wa nyuma. ego wa nyuma. ndi umuhererezi mu bana batandatu. Ko umuhererezi imeze gute? Ubibutse ko umuhererezi imeze gute? Biratesa d'une part biratesa d'une autre part ntibitesa kubera hari igihe nk'ubu bakuru bawe bahari baca baguma bagutumagiza genda ukora ibirazi ko ari uri umwana urumva ibintu byose babona utarakura mu bisanzwe mugabo wewe uba wiyumva ko wakuze wabaye inkumi mugabo bo baguma babona ukiri umwana ntubona kukuze. Ego hama bitesa gute na bitesa kubera ko baraguhakeya barakwitaho abavyeyi abamuvukana umva bagufata nk'akabebe gato ibintu byose babumva bo guhebera biryohe cyane vraiment. Okay Sioni wakuriye muryango kijija tugiye kuri twemwe uri umukristo umwana. Ego okay sima bisanga navuze bitari ivyo kandi namwe ngabivuze. Wakuze usanzwe ukijijwe canke uri muri abandi bakuriye mu miryango ikijijwe gacaba ko bakijijwe byagenze gute bakuri wewe? Je navukiye mu muryango sanga basenga papa wanje ni pasteur ariko sinovuga ngo navutse nkijijwe canke nakuze nkijijwe narifatiye ingingo jewe nyene maze gukura. C'était en 2019 niho nahisemo kwakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ego ariko navutse mu muryango ukijijwe mugabo narifatiye ingingo ku giti canje. Akantara kavuze neza twibutsa ko hariyo abana bavukira mu muryango ikijijwe bama bakijijwe ba papa bagacibaza ko nabo bakijijwe nawe uri kuri ivyo bintu? Oya ubundi nta muntu numwe avuka akijijwe kubera ko icaha Adamu yakoze cakwegeye isi yose. Abantu bose bitwa abanyavyaha mugabo umuntu wenyene yitwa umugororotsi mu maso y'Imana canke umuntu yitwa umukizwa ni umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe wenyene. Okay apana umwana wa pasteur canke umwana wo mu diakoni canke umwana wa voilà turiye kutatuvyitira. Ego ntibisa bavyumve ukabuze kuri umwana wa pastori uri umwana wa diacre kanaka wotarakizwa giti cawe monami nturakizwa raba wature wenyene akanwa kawe. Sioni utubwiye ko uri umuririmbyi. Ego ndamuzi ku ndirimbo iryoshe ivuga ngene bayiririmba gute? Ya ndirimbo imwe nako ndumviriza kare nako ndayumviriza iraryoshe. Nzovuga iraryoshe ndamuzi ku ndirimbo nzovuga indi rambabarira ntayo nibuka gusa zose ziraryoshe. Inditwa Zoe. Ego Zoe gisigura iki? Gisigura ubuzima bw'Imana. Kweli ko wese mukitazo kubera ko tuvuze ubuzima bw'Imana nk'akarorero tuvuze ubuzima bw'impene harimo kwabira harimo kujya kunitambuka. Voilà ubuzima bw'umuntu hariho ukuntu tuvuga ukuntu dufonctiona. Donc tuvuze rero ubuzima bw'Imana dushatse kuvuga kameremere k'Imana. Igihe wakira Yesu Kristo waronse ubuzima bw'Imana Bibiliya ivuga ko twavyawe n'Imana. Rero igihe umupapa vyaye umwana barasangije ubuzima barasangije nature. Donc naciye ndabiririmba ndabigira comme message yuko mfise ubuzima bw'Imana muri jewe. Hama nzovuga nawe sinzovuga kubera nzovuga ni Psalm 89 ku murongo wa mbere nariko ndayisoma. Harimo ibintu ngo tuzomenyesha ngo aburunganwe kurundi ibintu nkene ivyo. Cyane umva umutima Dawidi yarafise nyene uranyespiye cyane cyamvuga nti kameme neza Imana yangire sishobora kuyigumana je nyene ndayivuge ndayibwira abandi nzoyamamaza na mpaka kabisa. Wiyumvira ko uzoheza kurimba rya donc hari abantu tumenyereye muri Afrika mvuge muri Afrika cyangwa mvuge mu Burundi sinzi abakobwa benshi babaye marié kenshi vraiment ama carrière yabo aca hwama ntibasura kuririmba bayigo baririmba nye mugabo ntibasogera izanguvu nyene nk'uzo bari bafisanzwe bafise bo kuri biza bimeze gute baza kuzoyibanda gushika ryari? Jewe simfise akarimbi k'imisi canke k'imyaka kubera nibaza ahubwo ni naba marié numugisha d'abord kuba marié umugisha si wowe utuma ndeka gukora umuhamagaro wanje ubundi kuririmba jewe sindabifata nko kwiyamiza ndabifata comme calling yanje. Rero igihe nzoba ndose umuntu twubakana azoba ari umuntu aje kunsupportinga ntazoba ari umuntu aje gutuma bija hasi naho noronka abana umwanya w'abana uzobuhari n'umwanya wo gukora umuhamagaro uzobuhari izokorohera cyane gose. Uturahe kumana ku mugongo navuze ngo numugisha rero nta mugisha numwe wonkora ku Mana ahubwo uzotuma negera Imana cyane. Bien sûr nibiba
kwanza biroroshe vraiment iraba SIONY uzoba waravyaye basi tashava ko uzobandanya ukora ugize mariage mu minsi ya mbere umwaka wa mbere uraronsa umwana n'uwa kabiri aragiyemo ufise n'akazi uzoshobora kwitaho umwana urugo kuririmba nizera ko hariho bamwe ndabira kama example dufate baba bafise ingo kandi babandanya baririmba mugabo kandi kindi naco nizera yuko vraiment sinobiburira umwanya n'ubu deja tuba dufise ibindi bintu tujamwo vy'ama video vy'amashure vy'iki mugabo turadistenga umwanya w'ikintu carico cose fata ko SIONY azafise umwanya wo kuja kuririmba azafise umwanya wo kukipa akazi azafise umwanya w'abana n'umugabo SIONY ego bizoshoboka cyane bizokunda watanga kuririmba ryari natanguye kuririmba nkiri umwana muto cyane mbasha nahise nk'imyaka nk'itanu muri Sunday school kubera nakuriye muri eglise nabivuze nakuze nja muri Sunday school naririmba muri chorale yitwa abaji SIONY y'abana SIONY abaji SIONY okay ego niho natanguriye kuririmba meme no gukompoza mugara na kompoza amajambo nyene watanga gukompoza ufise imyaka 5 oya sinari mfise 5 gukompoza natanguye niga nka 5e 6e ufise impano mugabo amajambo naririmba nyene sinari bwatera imbere naririmba nyene by'abana muganye na warumva ko muri wowe harimo narumva ari ibintu bibira muri jewe donc ibintu vyiwanje vraiment arabikunda kuva nkiri umwana muto cyane nta muntu yaguteyemo ntaki juste avuga nyene muri wewe vyanje muko nyene ni ibintu nakuze kuva nkiri muto ni ibintu namye nkunda vraiment canke mama nawe yasanzwe muririmbyi kwa ibintu bavuga ngo hari ibintu dukora ugasanga ngo mama wacu canke papa wacu ngo barafise ngiyo ngabirano kiwe bimeze gute canke tutavyumva 5 tumenyere muri abazungu abanyamago talent wewe abikuye kwandi oya bamuhira nta muntu numwe novuga w'umuvyeyi kiretse abo tuvukana nibo arabaririmbyi nabanye mugabo abavyeyi vraiment nta numwe novuga yarabishizemo uruhara kugira ndabikunde bankurije mu ishengero gusa hamajeyo nditora aho ukwiye kuca ego abantu bakorera ibintu batazi ko umuhamagaro wabo kazomva après kanaka ngo nasanta umuhamagaro wanje mugabo aramaze gutaka ko umuhamagaro wawe jewe naje nabitanguye ntabizi kubera urumva ko nabitanguye nkiri umwana mugabo après maze gukura narasenze kugira Imana kuko ubundi ijambo ry'Imana rivuga ngo turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo hama ndasenga ndavuga nti antuka hariho ibintu kanaka Imana yanzaniye mwisi gukora rero nkemu yera nyene ubinkundishe genre ubinyereke hama ndatahura yuko kuririmba canke guhimbaza ari ibango ryanje ari umuhamagaro wanje ariko sinakuze ndabizi kuva nkiri umwana none SIONY ndumva ko bitanga kiri moto kugeraho 5e primaire warutanguye kwandika indirimbo nyene kusabanye kari utuntu tw'abana mugabo kame murumva ko uzokwandika vyakugendekeye gute kugira usore indirimbo ya mbere yagenze gute donc ibintu ngene vyagenze gusore indirimbo ya mbere niba twari wiyandikiye ego ni je nayiyandikiye biraryoshe none vyagenze gute ndashaka kutubwire igihe wiyumvira parce que hari umutweze kuganira acambwira ngo igihe yandika indirimbo byaramucanze yumva ati ibintu nanditse ngo sivyo ntibiryoshe ntibigize iki we vyakugendekeye gute iyo ndirimbo ico gihe narahantu ndiko ndiyumvira natanguriye kuri zowe hama indirimbo nyene iranza ko numva no iririmba nako ndiyumvira ku buzima bw'Imana nyene hama ndasenga isengesho rigufi cyane vraiment nta sengesho rire nasenze camvuga Mana iyi message ndashaka kwishikira abantu vuba cyane urabizi ko gusohora indirimbo birasaba d'abord moyen financier kandi novuga gute niho nari nkibitangura nta ma experience nari mfise nubwo nubu ntararonkayo nkeneye ari haraho wavuye hari naho ugeze ego mugabo narasenze iryo sengesho rigufi ndavuga nti Imana bino bintu sishaka ko biguma muri jewe kuko nyene birangora biranderanja ashaka ko bisohoka hama Imana iradisponibiliza ama finance iradisponibiliza abantu bashobora kubimfashamwo kandi ndanabashimiye cyane bavyumva aho bari arabashimiye biyumve ndabashimiye gose kandi ndabakunda hanyuma indirimbo nyene cambona yagiye hanze iraso urumva je we byarakoroye namo ndakubaze ngo nizahe ntambamye mukabo urumva atantambamye cyane wahuye na canke zirahari
oya vraiment nta ntambamyi nyinshi nahuye nazo nta Zaroroshe. n'izihari vraiment nta nama ahubwo nama mbona grâce muri ivyo bintu igihe cose ego vraiment biraryoshe nta nakuntu nyene hari ukuntu usanga abaririmbyi basi ntambamye intame dukunda kwa abaririmbyi gasanga bagiye gukora nk'indembo muri studio gasanga iratevye cyabikoze nabi agaca babrije kwisubira hari bambwiye yo niyanyumva sorry sitamuvuze hari bambwiye ngo barakoze indirimbo yiwe donc barakujya bayirungika baramuha mu telefone gasanga yisiprime ngagiye ku producteur yamukoreye ngo nambwiye ko yamaze kuyisiprime mba ni ntambamye agenda gusuramwo A0 urumva asura gupemera gushasha urumva ko ngivyo ari ntambamye mugasiyo urumva ko byaramworoheye byaragenze neza cyane okay none siyo nitwitege iki rero ubu my Jesus mwitege ibintu binini cyane sinobabesha nyene nanje niteze ibintu binini mugabo ndafise indirimbo ndi mu gukora ndi mu gusohora kwanza narayikoze kabo ntiharagira ko ndayisohora mu minsi mike cyane nko mu kwezi canke mu kwezi kurenga izoja habona ego turinde dushushe mu kwirindira tumwe tugira subscribe abakeneye kugira subscribe ku machannel yawe utwa gute nitwa SIONY MURINZI ku mapage yose kuri YouTube nitwa SIONY MURINZI Instagram Facebook n'ahandi hose izina ryanje niryo nyene ntirihinduka SIONY MURINZI guys mubikore sivuga muri gwa rukundo okay SIONY tugushimire murakoze cyane mugabe ndabashimiye mbego tugushimire turashaka turirimbira gatoya okay kugira ngo na wa muntu akarimba ati none SIONY sinava ngenda kumviriza za ndirimbo barinze gukora ntaramwumva neza ata music ataki ridakoze ducishirizeko sawa yankunze nabibereye naruwa gupfa niwe ya mujeni mana ubudashima ni Yesu zina riyose niwe nirata ni Yesu zina riyose niwe nirata yo bash ndabona ico mvuga nariko ndamusubiyemo mugana vyonzi oya ndabitwa bishobora navyo nshobora wow uririmba neza merci twibwira bazi kandi urabizi sanzwe ubizi wenyene simaga bikubwira urabizi okay umvise ko arimba neza antuka nta madidane mugenda kumushigikira ego vraiment okay turavuga rero SIONY gira akajambo ubwiye abakunzi ba White Vision TV bakakurikirana n'abafans bawe ya okay ikintu kimwe gusa no babwira ni cerekeye bimwe vya calling twariko turavuga nta bindi bintu numva novuga ko ikintu nzi neza ntakekeranya nuko imbere yuko Imana ikuzana mwisi yari yarabanje kugutekeramwe ibintu kanaka isi keneye donc nta muntu numwe mwisi yaje ari vide urafise ibintu kanaka waje gukora twese niturabaririmbyi twese niturabavuga butumwa genre ba pasteur oya twese turabavuga butumwa mugabo ntituvuga ubutumwa kumwe je ndashobora kuvuga ubutumwa mu kuririmba ubundi akavuga ubutumwa mu kwambika abantu akaba ari stylist cyangwa umudandaza umuntu wese afite Imana yamuhamagariye ni vyiza rero yuko witora ukamenya mbega naje ngaha gukora iki kubera ko ntidufise umwanya munini cyane ngaha mwisi naho ufise imyaka 200 ni mike cyane mugabo utegerezwa kugira ico ukoze kuko inyuma y'ubuzima tuzotanga rapport nivyo numva no vuga murakoze kano karakomeye tuzotanga rapport ego cyane so mwumve yuko ico ukora cose wumve ko nico wahamagariwe niko ushatse kutubwira ego umukozi w'Imana nta uvuga ubutumwa ntabwo ari umuririmbyi ntabwo ari umupasteur ntabwo ari aba evangeliste ntabwo ari aba apôtre cyangwa ico cyose ayo matitre yose mwiha ntabwo ariyo mugabo wumve ko akazi kose ukora karavuga ubutumwa nivyo ego cyane ya SIONY none ndumva nfite byinshi twavugana muga ntaco tuzogutumira ikindi gihe uzotwitaba
Bien sûr, avec plaisir. Wow, avec plaisir. So abakunzi ba White Vision TV mwabonye ko umukobwa turi kumwe numwigeme vraiment aganira neza. Fati twa twifuza ko tumuganiriza mugabo nyene kubw'ibintu kanaka ntibitwemerera. So twibutse kandi kugira like na share na comment. Mutibagira kuja kuma page yiwe mwandike SIONY Murinzi. Yes, SIONY Murinzi mumushigikire. Turabakunda. Ciao ciao.